Mwongeye kurirwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije ndanabahaye ikaze bivanye naho muherereye turi kuwa Mungu cange ku munsi w'Imana igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri 2025 ndabahaye ikaze mwidonido ry'amakuru agezwe muri uno mwanya aho twibanda kuba ari karavugwa nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi twibanda kubigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye dore ingingo nkuru turaza kugaruka canke se turaza kwibandaho muri uno mwanya. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho aturuka mu begereye umuryango wa Nyiriteka Reverend Kuriyo aremeza neza ko uyu mugabo yoba yamaze kuba yoshiramo umwuka canke yamaze gucikana ariko kandi na makuru tutaraye twogenzura neza ijana kwijana icyakora ibimenyesha makuru bimwe bitandukanye birakomeza kugenda biratangaza urupfu rw'uyu mutegetsi akomeye mu Burundi. Reverend Kuriyo aramaze imisi arembeye cane mu gihugu ca Kenya ariko ubungu akaba ariko yarari karavurirwa i Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu nkuko byamazwe kwemezwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi araherutse kugaruka ku magara y'umutegetsi atifashe neza icyakora we ntiyahamuye benshi yaravuze ko amagara yiwe ameze neza mu gihe abamwegereye bo basigura yuko ibintu bikomeza kugenda birazamba cyane nkuko biboneka cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bariko barasigura ndetse banagaragaza neza yuko mu Burundi ashobora gutangura ikigandaro kuri uyu mutegetsi mu gihe byoza kwemezwa neza yuko yaba yacikanye. Ni mu gihe benshi bakomeza kwemeza neza yuko yoba yarahawe ishano cyangwa uburozi buzwi nk'isumo aho bwarahuherewe mu modoka yiwe aho ndetse uwo bari kumwe yahise acikana ariko kandi bikanavugwa yuko bamwe mu begereye iperereza cyangwa se abajejwe iby'amatohoza mu Burundi bahise bafata ingingo yo kubahagarika nkuko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hari ishano cyangwa ibara ririko riragwira abadogiteri babarizwa mu gisata cyo gukurikirana amagara y'abantu nga mu Burundi benshi bariko baranyuruzwa abandi bagatwagwa n'inzego zijejwe iperereza mu Burundi bariko baraziriki turaza kubigarako mu kiganiro cyacu c'uno mwanya. Nk'ibisanzwe turaza kwitsa ku ngwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo aho gushika uno mwanya imiryango imwe n'imwe ikomeza kugenda isaba umuhari wa M23 uherutse kwigarurira igisagara ca Goma ndetse n'ibigwati bigikikije yuko bakwiriye kuba bosubira inyuma bakava mu burere bwose bamaze gufata. Ni mu gihe gushika uno mwanya bivuga ko ingwano yimukiye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ubu ngubu rero urugamba rukaba rukomeye aho n'ingabo z'u Burundi zishobora kongera kuhagwa ku bwinshi cyane nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu kandi benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko uru rugamba rugiye gukomereza ni Kinshasa ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira kugeza ubu ngubu kandi muraza kunyemerera tugaruke ku byamaze guhishurwa n'igihugu cibanyi c'u Rwanda cyamaze kwemeza neza yuko rero hari amakuru yemeza ndetse akanagaragaza neza yuko ku ruhande rwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo bari bafise gahunda ndetse n'intumbero yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda cyane cyane ingabo za Republika Iharanira Rusange ya Kongo zizwi nka FARDC zifatikanyije no muhari wa FDLR ugizwe n'abasize barakoze ubunyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 kaze kuri mwese mutwumviriza bivanye naho muherereye cane kaze kuba twumviriza muri ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abatwumviriza muri mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye abari mu gisagara ca Bujumbura abari mu mavire ama province n'amakaritiye amwe namwe mwese turabahaye iyambu cane turabahaye ikaze ushaka gutanga ibiyumviro byawe mu mwanya w'ibitekerezo ahazwi nko muri commentaire ariko kandi
ndabifuriza kumererwa neza kuri mwebwe mwese mubandanya mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, abari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, abari mu gihugu c'abanyi ca Tanzania, abari Uganda, Kenya, Republika Iharanira ya Congo, mwese ndabifuriza amahoro y'Imana cane. Ndabaye ikaze kandi kuri mwebwe mwese mubana natwe mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muri ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabahaye ikaze. Kaze kuri mwebwe mwese rero kandi mutwumviriza ari ugambira ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira uco baronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu byonda ko hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cange notification kugira bace barakumenyesha yuko amakuru n'ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwebwe mwese. Amakuru reka tuyatangurire ngaha mu Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi bigendanye n'amagara atifashe neza y'uyu mutegetsi nkuko bizima bigaragara. Reverend Ndikuriyo murazi neza yuko rero asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kwigenekerezo rya 31/0/2025 nibwo ku radio ndetse na televiziyo by'igihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu yarumvikanye avuga yuko rero amagara y'umutegetsi yifashe neza. Icyakora amatorokanyirizo yacu yemeza neza yuko uyu mugabo akomeje kumererwa nabi cyane nkuko bizoma biradushikira cange nkuko amakuru yama aradusumira. Yaragwariye anga mu Burundi acarungikwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya mu bitaro bya kaminuza y'icyo gihugu, ndetse aza no gufatwa ingingo iremereye cyane aho yaje kujyanwa n'ubundi yaje kujyanwa mu bihugu byo ku mugabane byo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nkuko biboneka cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu kandi abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko yaba ariko arazira ishano yoba yarahawe na Perezida Variston Ndayishimiye nkuko bigaragara. Kugeza ubu ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye biremeza ndetse bikanagaragaza neza yuko uyu mutegetsi yaba yamaze gucikana ndetse ikiziga kibe kiba gitegerezwanya kuzanwa ngaha i Burundi. Ariko kandi aya ni amakuru tutari twemeza 100%. Icyakora imenyesha makuru bimwe ngaha mu Burundi bikomeza kugenda bigaruka yuko rero yoba yamaze kuba iyo kwitaba Imana. Gushika hungu rero turacyatohoza ndetse turacyagerageza kuvugana nabegereye uyu mutegetsi kugira bace baratumenyesha canga se duce turaronka byinshi bigendanye n'amakuru yiwe y'imvaho, aho kugeza uno mwanya hagwariye muri ngai Dubai ata muntu numwe arekuriye kuba yopfa gukandagira mu cyumba gwariyemwo, ndetse nk'ibisanzwe bamwe rero mu bari basanzwe baramugwaje barambuwe amatelefone nkuko iboneka yuko rero ibigendanye n'indwara ziwe zikomeza kugenda ziragirwa ibanga ku buryo buremere cyane. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya rero ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ngaha mu Burundi n'ubundi ibara rikomeje gukomera, ndetse aho abanyagihugu badafise rero icyo bomenya ku bigendanye n'amagara y'umutegetsi nkuko bizima bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke kandi kubikomeje kugenda biravugwa n'ubundi ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, cyane cyane ibigendanye n'amagara akomeje kugenda arasinzikara cyane cyane kuri bamwe rero mu bategetsi nkuko byoma bigaragara bakomeza kugenda barahura n'ibibazo biremere cyane. Kugeza ubu ngubu abamwe rero mu bakora mu gisata c'amagara mu Burundi barakomeza kugenda baranyuruzwa ku buryo budasanzwe nkuko byoma bigaragara. Muri ino misi hariko haraba rero uruhigi rudasanzwe rwa bamwe rero mu ba docteur mu gisata c'amagara y'abantu bafatwa banyuruzwa n'abakozi b'iperereza, abandi muri bo rero baranyegeye none biriko biva kuki abo ba docteur bariko baraziriki. Ibi bintu birateye ubwoba cane, biragiye gutuma rero n'ibyahora bihuhuka rero mu gisata c'ubuvuzi mu gihugu c'u Burundi nkuko bimaze kugaragara. Turamaze kubona iryo fatwa rero ry'abasakisaki ry'abo ba dogiteri
nkuko bigaragara twarahisemo rero gukora amatohoza yimbitse kuri no mbonesha kure gushika ubu ngubu rero turamaze kumenya ko abadogitori batanu ari bo rero bafungiwe mu iperereza, abandi benshi baracyahigwa buhogo nkuko rero dukomeza kugenda turabibashikiriza. Iyi nkuru rero by'umwariko ikaba ikomeza kugenda igaruka kuri bimwe bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Abo badogiteri bariko barazira ibiyago bagiye baragira muri groupe WhatsApp yabo nkuko bigaragara, basanzwe barahuriyemwo rero aho bariko barashimangira igikwiye gukogwa kugira ngo agashara k'umuganga mu Burundi kisunure kinunusure kugira ngo umuganga ahabwe rero agaciro. Ibyo tuma bigabanya rero umurindi w'abaganga baja hanze ndetse n'igihugu hanze y'igihugu kuronderayo ubuzi, bikongereza kandi akanovera ku buvuzi bw'igihugu. None leta yoba irashaka gukora iki? Leta yoba irashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo byose ice irabikuraho. Abantu benshi nibyo bariko baribaza gushika uno mwanya. Abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza rero ibibazo bimwe na bimwe biriko birashikira Uburundi, ariko kandi abategetsi b'u Burundi nabo bakaba bakomeza kugenda basigura ndetse banagaragaza neza yuko batewe impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara cange n'ibikomeje kugenda biradusumira. Kugeza uno mwanya harakomeza kugenda hagaragara ibintu bidasanzwe. None leta yoba iriko irashaka kubatera ubwoba kugira ngo baceceke kubera iki perereza ririko ribirukaho. Ibi ni bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda bigaragara. Ubwa mbere tubanze rero tubamenyeshe ko aba medicians generalist bose bo mu Burundi bafise igroupe bahuriyemo rero nkuko bigaragara. Iyo groupe irasanzwe irongowe cyane cyane na Dr Aimable Ndabereye, icegera ciwe akabari Dr Eric Kaneza. Imbere yo kubandanya tubanze rero tubibutse ko mu mwaka wa 2024 umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridine Baradahana yaheruka gushikiriza imbere y'inama nkengurutse amateka ko igisata c'ubuvuzi mu Burundi cyugarijwe n'ibibazo by'imishara, kuko rero abaganga benshi baguma basoka igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cange mu bihugu bya Buraya aho bahembwa neza cyane. Icyo gihe kandi umushikiranganje yaraciye avuga ko bariko batunganya ibyo kongereza agashahara abo baganga, nkuko rero uno munsi mu Burundi umuganga ahembwa rero amahera rero y'amarundi atarenga ibihumbi amajana atarenga ibihumbi amajana 457 nkuko byuma bigaragara, ndetse abandi bakaba bari munsi bakaba bafata adashika no ku madolari 100 buri kwezi. Umushikiranganje Baradahana rero ajejwe amagara y'abantu yari yaraciye amenyesha ko rero mu kurindira ko rero bitunganywa neza ibitaro byoba birongereza rero agashahara abaganga babikoramo, ariko kandi naho umushikiranganje yabishikirije ntiyigeze asohora urwandiko rubishimangira. Ibyo byaratumye hari ibitabo Ibyo byaratumye harimo ibitaro bimwe rero bidafata iyo ngingo ngo bibahirize ku buryo abanyagihugu ndetse n'abaganga bamwe rero bagiye barafata ingingo yo kurabira hamwe rero ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo bace baratangura kuba bo kwivugira cyangwa se batange ibyiyumviro byabo nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika no mwanya rero nga mu Burundi harakomeje kugaragara ibibazo bigendanye n'abaganga bariko baranyuruzwa, abandi ko bafungiwe mu iperereza. Gushika uno mwanya mu Burundi hariko haragaragara ibibazo biremere cyane bigendanye cyane n'ibigendanye n'amagara y'abantu ndetse n'ibindi bimwe bica birakomeza kugenda byibonekeza nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bake kandi mu Burundi ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko leta y'u Burundi ikomeza kugenda iratera ubwoba abanyagihugu, ndetse binavugwa yuko mu Burundi gihe himirijwe amatora n'ubundi ibintu bica biramera nabi ndetse abantu bagaca baranyuruzwa abandi bagaca barapfungirwa ubusa nkuko amakuru yama aradushikira.
kugeza ubu ngubu kandi leta y'u Burundi irakomeje guhangana n'ibibazo biko biraboneka cyane cyane ibibazo bigendanye n'izimba ry'ibiciro ku masoko ndetse n'ibindi bimwe bimwe bigendanye n'ibura ry'ibitoro n'ibindi bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi hakomeje kugaragara ibibazo bikomeje kugariza Burundi bigendanye n'ibiriko birashikira abasoda b'abarundi bararungiritswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko byema bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira gushika ubu ngubu rero abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko mu Burundi ibara rikomeje kugwa ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata iyindi sura. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa cyane ibiriko biradusumira biva mu museruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Duhere ku byakomeje kugenda bitangazwa. Ibihugu bigize umugwi wa G7 bisaba umuhari wa M23 kuva mu turere twose umaze kwigarurira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibihugu bya Canada, Ubufaransa, Budage, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya biriyamiriza ibitero by'umuhari M23 ushigikiwe n'igihugu cy'abanye cy'u Rwanda nk'uko bigaragara muri aya makuru mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cane ifatwa rya Minova, Sake ndetse na Goma nk'uko bigaragara mu itangazo ry'abashikiranganji b'imigenderanire b'ibyo bihugu bitunze cyane ku isi bigize umugwi wa G7 bagira bati dusabye M23 hamwe n'ababafasha guhagarika kugira ibitero mu mpande zose za Kongo. Duteye akamo ko gukingira byihuta abasivile. Ibyo bihugu kandi byarasabye kandi guhagarika imfashanyo yari yose ihabwa umare wa M23 hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibirwanisho iri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Byongeye ko kandi ibyo bitero ari ugusuzugura byeruye ubwigenge ndetse no kuvogera ubutaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. G7 ikaba itera ibyatsi rero umugambi umuhari wa M23 wo kubandanya kwigarurira utundi turere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Inkuru zivuga ko rero abagwanyi ba M23 ubu bariko baragaba ibigisagara ca Bukavu umugwa mukuru rero w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibitero bya M23 biraheruka byaratumye igitigiri cy'abasivile bataye izabo kiyongera biteye ubwoba igoma hamwe rero no hirya no hino rero mu buseruko bwa Kongo ku bihumbi amajana n'amajana bari bamaze guta rero izabo kuva M23 itanguye rero ivyo bitero mu kwezi kwa Nzero. Umugwi G7 uvuga ugira uti turiyamirije ingaruka mbi ziturutse ku bitero bishasha bya M23 zije rero zije zihuhura ibyahuha mu kaga abantu bari basanzwemo n'ubundi. U Rwanda ruguma ruhakana ko rero atanga barufise mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abashikiranganje b'imigenderanire by'ibyo bihugu bigize umugwi wa G7 barateye akamo ko haba inzira yihuta kandi ikingiwe yo gushikiriza imfashanyo abasivile kandi ko abakozi bajejwe gutanga imfashanyo bategerezwa gukingirwa. Ibyo bihugu rero birindwi bitunze kurusha ibindi mu isi byongeyeho ko rero duhamagariye impande zose gusubira ku meza y'ibiganiro ndetse no gushira mu bikorwa ibyo biyemeje mu biganiro bya Rwanda. Turasabye M23 kuva mu bibanza byose imaze kwigarurira. Turasabye kandi impande zose kwemera ibiganiro by'amahoro ndetse no gutora inyishu y'iyo ntambara biciye mu biganiro. Ibyo bihugu rero byayavuze ko rero bishigikiye byivuye inyuma MONUSCO mu gikorwa rero cyo gukingira abasivile ndetse no kugarukana amahoro muri ako karere, binahamagarira impande zose kubahiriza ubutumwa bwabo. Iryo tangazo ryaribukije ko rero ibyo byose byokorwa rero ku ngabo za ONU zagiye kubungabunga amahoro by'umwariko bidashobora kwihanganirwa. Turamirije ibitero byose byagizwe ku buserukizi bw'ibihugu Kinshasa, duhamagarira abategetsi ba Kongo gufata ingingo zose zikenewe mu gukingira izo nyubakwa kuko rero biri mu nshingano zabo nk'uko rero biri mu mategeko mpuzamakungu. Uko niko rero iryo tangazo rivuga. Abashikiranganje b'imigenderanire mu mugwi G7 barahojeje
imiryango y'abasirikare ba ONU bishwe bari bari mu butumwa bwa MONUSCO ndetse na SADC mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gushika uno mwanya rero harakomeje kugaragara ibintu bidasanzwe bikomeje gutuma intambara ikomeza gufata intera. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibintu bikomeje kugenda biravugwa, mukomeze kugira ibihe byiza.